The Ben kubira yuko azokora concert kuva Uburundi bwitwa Uburundi no kwemeza nuko azoba ari show ya mbere ni show izoba itariki imwe aho bazoriha 10 million kugira ushobore kwinjira uzotanga imiliyoni 10 yes ni show novuga yuko rero ikiravugisha abana amajambo menshi bavuga ati mbega iyo show ntizohomba bimeze gute tumenyereye ibikirongo byo ngaha mu Burundi turabizi amakosiro ngaha mu Burundi turazi kwa kogwa mbega iyo show ya 10 million kugira winjire uzoriha 10 million ariko udoshobora kuganira na The Ben udoshobora kuvugana na The Ben mwicanye kuri table imwe nishobora kuvuga yuko umaze gutanga 10 million uzonwa mpaka buke uzonwa n'umuryango wawe mpaka mu gatondo ikinyobwa cyose wipfuza uzofungura ariko rero akarusho uzoshobora kwicana The Ben kugira ngo uyage na The Ben muri kuri table imwe. Ikindi kibazo ndiko ndibuka kiravuga ngo kubera iki The Ben The Ben ariwe yashimwe kugira ngo yugurure imiryango na company mu Burundi bivanye n'imigambi yacu mu ntango ntabwo twifuza The Ben kumva zitandukanye ariko ibiganiro byagiye kugera aho birangira dufise The Ben kumva zigiye zitandukanye by'akazi n'ibindi ariko The Ben twabonye ariwe na company yahisemo kugira ngo adufashe kuko atari wo wenyine zo baturi kumwe n'abandi bamwe na bamwe bamaze kumenyekana hano tuzoba turi kumwe na Renoji azo dufasha nabo guserukira generation nshasha mu gihugu kuko mwagiye mubibona hano murabona ko atabatama benshi twicaranye turashira ingufu cyane mu bajene bagenzi bacu bivanye na projet za campagne tukaraba n'ivyo dushoboye n'ivyifuzo byacu rero twasanze The Ben ahurirana n'imigambi yacu ibi biteramo tuzoherako byo kugurana na company mu gihugu cy'amavukiro ari kumwe n'umuririmbyi mutoyi mu myaka Renoji na The Ben dushobora kuzanga ngo tugire ikiganiro cy'ingana amahera bazogenda barushanya ivyo bintu na Renoji nawe niko bidufashamo birumvikana amahera ntashobora kungana ashobora kwegerana kandi ibiciro nabo artiste keshi hari n'igihe uhera ku byo bagusabye izoba iri ku miliyoni 10 hanyuma ukanywa n'umuryango wawe ibinyobwa wifuza kugeza ufuje gutaha hanyuma ukafungura ibifungurwa wihitiyemo byo kuri restaurant zizana bagiye Eden Garden hanyuma ukabona umwanya wo gufatana amafoto n'umuririmbyi The Ben ndetse no kwicarana ndetse na visite yo mu rugo iwawe biraza ko ibiciro byumvikana cyane twagerageje kujya mu makategori yose Oh yes, 1-2 everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio, and I'm back again. Yes, nagatserero. Hamunda kugira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira abahitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Already is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Yes, uno munsi rero ni operation by The Ben. The Ben numwe mu barivyo abanyarwanda bavuga yuko afisa amahit. Numwe mu barivyo abanyarwanda bavuga yuko yakuze amateka menshi muri industry yo mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, ni The Ben bavuga yuko asanzwe abariza i Burayi. Uno mwana bavuga yuko asanzwe aba i Burayi. Ni The Ben no kubwira yuko afise umufasha ico bita umugore. Ni The Ben avuga yuko afise umufasha mwiza cyane no kwemeza neza yuko The Ben ari mu baririmbyi b'abanyarwanda baba bafise umugore mwiza cyane gusumba abandi. Yes, ni The Ben no kubwira yuko vyamaze kwemezwa neza yuko itarike 30 oni itarike imwe The Ben azo afise igiteramo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yes, ni The Ben no kubwira yuko azokora concert no vuga yuko mu mateka y'u Burundi kuva Uburundi bwitwa Burundi ni concert no kwemeza neza yuko azoba ari concert ya mbere. Ni concert hazobaho
concert ya VIP izoba itariki imwe. Yes, bakuze mu TV ne The Ben kubira yuko azokora concert kuva uburundi bwitwa uburundi no kwemeza nuko azoba ari show ya mbere. Ni show izoba itariki imwe aho bazoriha 10 million kugira ushobore kwinjira uzotanga imiliyoni 10. Yes, ni show nubwo iko rero ikiravugisha abana amajambo menshi bavuga ati mbega iyo show ntizohomba abimeze gute. Tumenyereye ibikirongo byo ngaha mu Burundi turabizi amakosero ngaha mu Burundi turazi kwa kogwa mbega iyo show ya 10 million kugira winjire uzoriha 10 million ariko udoshobora kuganira na The Ben udoshobora kuvugana na The Ben mwicanye kuri table imwe nishobora kuvuga ko umaze gutanga 10 million uzonwa mpaka buke uzonwa n'umuryango wawe mpaka mu gatondo ikinyobwa cyose wipfuza uzofungura ariko rero akarusho uzoshobora kwicana The Ben kugira ngo uyage na The Ben muri kuri table imwe. Yes, The Ben uvuga ko rero ku nshuro yiwe ya mbere azoba agengamye gucacu cy'u Burundi kugira ngo anezereza abarundi kugira ngo ashimishe abakunzi b'umuziki w'u Burundi cyangwa se abafana be muri rusange. Yes, ni The Ben kubira yuko yaramaze igikinini cyane ataraza ngaha mu Burundi. Byarigeze kuvugwa yuko The Ben yashaka kuza mu Burundi ariko ntivyakunze yuko aza ariko rero ni The Ben yamaze kwerekana neza yuko abikije ku mbuga ziwe yuko itariki 30 n'itariki imwe azoba ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Hari benshi bari batanga kwibaza ati ko The Ben bakoze press conference The Ben atawuhari bega bashaka kutubesha abimeze gute. Yes, uno munsi no kubwira yuko neza haheze isaha imwe The Ben ku mbuga ziwe amaze gutangaza yuko itariki 30 n'itariki imwe azoba ari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yes, turazi y'abanyarwanda baje ngaha mu Burundi bakora amakosera ameze neza bega The Ben nk'umu legend azobikora gute. Yes, The Ben kubwira yuko rero azoba ari kumwe n'umuririmbyi akizamuka n'umuririmbyi kwita new generation ariko arabikora fureshi sana azukizina rya Rino G akubwira ati ntimba ufise ugukunda mumenyeshe kuri legend wabonye beshi bamusumba ariko mutakiri kumwe tuba dufise gahunda we don't care how did the distance we watch umwanya uragugwa. Yes, ni Rino G no kubwira yuko kuri hiti ziwe uno munsi azoba ari kumwe na The Ben itariki 30 aho ni itariki imwe mbega Rino G tumwitege kwiki no muri mbya sama hit afise indirimbo yitwa Prayer indirimbo imaze gukwiza dancer K kuri YouTube channel yiwe urumva yuko ari ibintu bishimije cyane. Ni Rino G the best rapper kuva mu ntara ya Kayanza akubwira ati the legend akubwira ati Prayer ati nta modoka y'ibombi jana uno munsi azoja kuri stage imwe n'umu legend kuva mu gihugu cy'u Rwanda adukwizina rya The Ben. Yes, hari abantu benshi reba batanga ibaza ati mbega The Ben azozanana n'umufasha wiwe mugihe tuzi ko The Ben agiye hose akunda kujana n'umufasha wiwe. Hari benshi rero batangiye kwandika muri commentaire bavuga ati mbega The Ben azoza azananye n'umusheri wiwe bimeze gute. Reka ndabikubwire ni The Ben navuga yuko yamaze kwemeza neza yuko azozanana n'umufasha wiwe ngaha mu gisagara cyacu cya Bujumbura kugira ngo ashobore kunezereza abakunzi b'umuziki ndundi kugira ngo ashobore kunezereza abafana biwe muri rusangi. Yes, ni The Ben avuga yuko bivugwa ko yahawe amafaranga menshi cyane kugira ngo aze kuririmba ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka uvyumve abamutumiye barafise ico bivuze ko reka uyumvire. My name is Radio. Ikindi kibazo ndiko ndibuka kiravuga ngo kubera iki The Ben ari we yashimwe kugira ngo yugurure imiryango na company mu Burundi bivanye n'imigambi yacu mu ntango ntabwo twifuza The Ben kumvo zitandukanye ariko ibiganiro byagiye kugera aho birangira dufise The Ben kumvo zigiye zitandukanye by'akazi n'ibindi ariko The Ben twabonye ariwe nawe company yahisemo kugira ngo adufashe kuko atari wo wenyine zo baturi kumwe n'abandi bamwe na bamwe bamaze kumenyekana hano tuzoba turi kumwe na Rino G azo dufasha nabo guserukira generation nshasha mu gihugu kuko mwagiye mubibona hano murabona ko atabatama benshi twicaranye turashira ingufu cyane mu bajene nka bagenzi bacu bivanye na projet za company
tukaraba n'ibyo dushoboye n'ibyifuzo byacu. Rero twasanze Doben ahurirana n'imigambi yacu ibi biteramo tuzoherako byo kugurana na company mu gihugu cy'amavukiro ari kumwe n'umuririmbyi mutoyi mu myaka rinoji. No kuvuga azobara abartiste babivuze kugeza uyu mwanya nibo bartiste dufise kandi twibaza ko bazoba bari kuri ico giteramo. Amakuru ariko aracana kwijya nino ku nyarwanda.com aravuga ko Doben yahawe imiliyoni 40 z'amanyarwanda. Nubika ko kanoti ko mu artiste mugiye kuzana umushitsi hano ku butaka bw'Urundi kamaze kumenyekana. Tuzi nimba ariwe yabivuze cyangwa ntituzi nimba abasanzwe bari muri nawo company babivuze. Nimba atari banga nimba Linoji nimba plutôt Doben azohabwa 40 miliyoni 40 z'amanyarwanda bize mu Marundi uzabusanga ari hafi y'imiliyoni 200. Linoji nayo bamuhaye amafaranga. Usibye ko ico kiganiro uvuze cabaye kugira cyo kinyamakuru inyarwanda.com ico kiganiro cyo kunyarwanda nta kintu tubizi ko kubera ko nta indi press twize dukora haba mu Burundi cyangwa mu makungu. Iyi niyo press ya mbere dukoze kandi nibaza ko ico kintu cyayo mafaranga bavuga nibaza ko atari cyo kubera ko nta kintu twize tuvuga ku bintu byana amafaranga ya Doben kubera ko niyo ico ni ikintu cyo kiganiro cya mbere dukoze kuri concert. Urumva ngira bica bigora no kuvuga ngo Linoji twamuhaye amafaranga ngahe mu gihe nayo twari duhereye ko tutayazi. Ubikana kunyarwanda.com babeshye inyarwanda bashobora kuba batabeshe bahawe amakuru n'abandi bantu atari twebwe kubera ko kumburegira ni indi team yo yabikoze ariko twebwe kuri team yacu ntacyo tubiziho. Linoji na Doben dushobora kuza ngaho ngo tugire ikiganiro cy'ingana amahera bazogenda barushanya. Ibyo bintu na Linoji nawe niyo siko bidufashamo birumvikana. Amahera ntashobora kungana ashobora kwegerana kandi ibiciro nabo artiste kenshi hari n'igihe uhera ku byo bagusabye. Sinzi abandi makampani uko abikora ariko nibaza ko utoririmbisha umuntu ku nguvu bivana n'izina ryawe ukuntu ringana kugira ngo umenye n'ibiciro byawe ukuntu biza kuba bingana. Kuriya no kurara muri hotel usanga bitangana bitewe n'abanyene hotel ko bavyipfuje n'ubushobozi bw'abakiriya. Nta kintu kinini tuzoza kongera ko ku bushobozi abaririmbyi b'Abarundi bafise kiretse gufashanya mu gutera imbere dufashanije twese ariko twebwe tuzofashanya n'abariko barakora cyane cyane kubera ko imigambi ya repo nubwo tubifite ntabwo iraja mu ngiro. Ubu turi gukorana n'abashobora gukora ibikorwa twifuza ko badukorera. Ikintu kijanye n'amafaranga naco sindacumba neza ko ntashobora gukora concert muri Linoji ngo acaye bagukora ivyo bintu bariko uravuga biragoye cyane mu gihe nabo bandi bariko barishurwa menshi bavuze ama concert menshi usanga ari no musi y'amahera hari Linoji ashobora kubona umunsi izoba iri ku miliyoni 10 hanyuma ukanywa n'umuryango wawe ibinyobwa wifuza kugeza ufuje gutaha hanyuma ukafungura ibifungurwa wihitiyemo byo kuri restaurant zizana bavugiye Eden Garden hanyuma ukabona umwanya wo gufatana amafoto no muri Doben ndetse no kwicarana ndetse na visite yo mu rugo iwawe. Nibaza ko ibiciro byumvikana cyane twagerageje kujya mu makategori yose. Abo tuzozana Doben tuzozana abandi tuzokoresha abandi bo mu gihugu. Ni ibintu bigiye kwamaho nibaza ko inyuma y'amezi 3 duhejeje iki giteramo muzobona ubundi butumire nk'ubu bwo kubereka abandi bashyitsi biteka tugomba kuzana mu gihugu kubera ko ari intumbero zacu. Murakoze. Ntabwoba ntabwo kubera yaba twaduze ubwoba twari kugira bari muri vibration. Doben sinzi uko tumufata ariko nizera ko umuririmbyi wo gukorana nawe hanyuma mu gihugu. Murakoze cyane naco nibaza ko cyumvika umwaka mwakoze concert muri arena yahamagawe mu gufasha ntari concert wiwe hanyuma kandi numva ko ari amakeno yuko iyo concert ata ampleur cyane naho kuba ari kumwe na Linoji umuntu akizamuka umva yuko harimo amakeno yuko concert yawe murakoze ikibazo imyaka 4 nshobora guha akarorero bwinshi ariko kubera kugira ngo umwanya atari munini
sinibaza ko nubwo icyo gihe gize kingana uko Dobene turamuzi kandi turizeye ko ibyo twapanze bigomba kugenda neza numva ata ikintu kirenze ibyo nakubwira ariko turabizeye show imeze neza turabizeye reka tubibutse yuko